umviriza rero mushikanje abona jiki ndagutumiye ko ngaha urabona ujya muhungu tupfukana kuri data aho ni imitungo yose mama we yayirondeye tunashaka kubwira rero shaka kubwira tumugambanire tumwice imitungo je twisigarane Sazanje kumenga ivyo bintu biragoye ivyo ntavyo nishobora kwera sinanabikomera nuko twobikora umvise ubugingo uriko urazana biragoye ngaho ikigoye ni giki nakubwiye urabona ubuzima burazimvye ubuzima bwaragoye aho uca ngaho wasama ayo ndakubwira urabona ko data tacu nigeze afasha mama kandi karya gahungu papa mugore yamuzanye ibintu ari tuvye ko mama aronderanye ubundi ndiko ndakubwira ibintu utavyikora vyumva imitungo ni yacu kandi ubwo n'ubwo abakobwa mwe mugira umuntu ababwira ikintu cyumvikana ntimucumve Sazanje no jeje ntavyo nokwemera kubera ko mukunda ibintu vy'amafaranga jeje cacu kuyica naco nokwemera vyema kugikora no vrema icambere na mbere no fata ntatwitwara ko neza hamwe sara gufata nabi motife ngo nikubera ivyo bintu vy'amatungo ngomba umuhora iki ariko zugira ubwenge ukanura ibintu nitwe twavunitse tubirondera data abonye ibintu tubirondeye tugwijije imitungo aciye yongeza atora umugore twararondeye ibintu gira ubwenge nani gira ubwenge nta kintu ashobora kuronka nta kintu yakoze basi ndakwiyereye we namba ufise ubwoba igikorwa ndacikorera uburozi je ndaza kubwigurira afise umuntu azi kuroga ndamuhemba aragakora amufise ubwoba je ntakintu ndakugoza sinashaka ubyumva Sazanje jewe ico caha ayo maraso nofata ntazanyagira yakwagira wewe wenyine nta mpamvu mbona ihari yuko hava umugirira nabi ngo mukorera ayo matungo je kwera hose ndagushigikiye yata ku mitungo ya mama ndagafyeta ubyanku vyemera ngango nofati isaka ngo dusangire ku mitungo mama yarohiye menya leto je hazakura ndakwereke utuzone dusangira ku mitungo mama yaruhiye tukaruhira nyene reka ndakwereke ndakwereke kandi azikaramba kwishuri kashonje ese ugahitumbura kuhajyana ndakwereke kaza kuva kwishuri kashonje reka ubwoshire ko najyabere ryo mubu n'amatako y'isazi hanze ndakarobe otusangira imitungo mama yaruhi kaza kwishuri kashonje chandaga okay ndazi kugakundinda reka ndabishire ngaha kari mu gusohoka kakunda ibyo kajya kaca kahita kajya kandabishire ngaha nirebere kumwe kagandagurika mana yanje ko narihimbuye maranje gitumbura yo ndagiheruka kera kandi awusanga ari nofate yabizaye nokunda kuzana utuntu manze ndabe ko tuba yanyenyegeje wagitumbura ndakurya uko ndaguheruka kera mana yanje mama ndapfuye musazanje ndapfuye mukuri mana ndapfuye mana ntabara ndapfuye ndapfuye
wasiwasi nikikesha kuwaza, yani bure najipaka si vinavyojimaliza. Wanavuta taswira kipi nilichokukwaza, jibu nakosa naona kabisa uliamua kuniumiza. So nice yewe kanye sister niwanyiva kw'ishuri we sister sister nawe arakunda gusinzira wana we oji bebasha bebicumbura n'ivyandi oji sister we sister ibiki vyabaye sister we oji abantu niko nama mva kw'ishure sanga sister yatetse nkaba mbona mengo nta kigize nkabasanza ibicumbura bimeze uko ibyo umuntu arakomeyemo uyu muntu yemwe arakomeye cyane yo kumengo nta gatima gatera yemwe wehoji reka sister wacu aragiye yemwe aragiye yareka sister yapfuye we papa yiduku ni azotumara wajuriye arapfuye we wajuriye yo sister yagaruka sister nyanuragiye nyene yo oje mbega harihe dutabaze kuyu muntu nari karahema nukuri ntari karahema yo yapfuye kweli we oje no fat amabara araguye unyiciye musikanje amabara araguye jamvuye kwishura sanze jamvuye kwishura sanze usanze iki nakubwiye wewe jamvuye kwishura sanze ajyanye nkuko ugusinzira ngo natapfuye